bitanu watereye mwo gusa ubugomba byime. Urazi yuko kuva utanguye kudenza ko amaguru ibihere bisigaye byasaze ngaha. None ibihere bivahe muri famille wanyu ninde ubona asa n'igihere? Ego mwishwanje Marezo kumviza twumvikana. Aya reka ndakubisa jama. Aha oya jama. Abantu twabaye muri ghetto muca mubibona iyo uguze akamateri itariki ya mbere hari ukuntu uraba ghetto ukazana ku mutwe n'ubuseriye bwinshi ucumengura umugwita atunga wa mbere mu gisagara ugaca ushika ukagasasa kwanza na morale nyinshi ukigasasa ubanza ukakaraba ukaca uhagarara pembeni ukaraba ibibura rero aho uri mu biharuro bya uzoshira akabati uba mu nzu ya emetre aho nurarangiza rero ukidundeko aho ukijako andaroka ukumviriza kari gwawe swing nyinshi relax kwangu hapa apera zitangura rero umengo waguzi Burundi bwose sumbuba ubari hepfo. Alo ndi wanje ndi wanje kabisa wambuze oya sinkunze guteramira ku kazi ku kazi siyo mbandi aharahejeje umugenzi. Iyo uguze matera niyo uguze ikirago biba bitandukanye. Uguze matera uguze ikirago urateba kuronka umusheri kubera ibyiyumviro, ariko uguze matera sheri abademu barisuka biba byoroshe. Aho rero cyutangura kwanza kuri Nadeje imitomi igakoroka. Nade jendi muhira nyene ndisanzuye hari ukuntu ndiko ndaraba televiziyo kandi wanje we nturahashika aho ntativugira uriko wumviriza ku radio umupira nuko match iragenda none sheri ko numva match ndiko ndaraba Niamini Yamara atsinze kabisa like urabona yuko yabaye fier n'ubuzima rimwo. Reka rero escrogeant ngo ni demu ize burya ubu buzima bwaga kamatera hari ukuntu wewe butakutera ikibazo na kimwe vraiment ubu relax ugatumira akademu kakaza ngaha kagashika. Rero ni utangura kubona imigambi y'umuhungu acita sheri nubone natanguriye kuri aka kamatera akafise impamvu nakaguze iyahe ntayo kuri konte nta senkani miririko sheri iyahe impamvu wakaguze hari umugambi w'ibintu turiko turirukamwo ishobora kuzimukira mu Ngagara aho rero abahehe mu Buterere bwa nyuma hari yepfo yakuzanye naburi kuna kwesplika kugira aronke tentative yiwiwe kugira aronke ahantu bisaba ko kugira onye kwa muganwa ngaho bisaba ko wesplika umudemu. None sheri ko mbona agatebe kamwe ni matera ibindi biriye sheri relax intebe narazibikije ndiko nanka gusesagura buryo umugabo adasesagura umubonera hanyene ivyiyumviro bibona. Reka mamagare rero iyo ubana n'uwundi aha uba wibana uba ufise amahoro yose. Reka ubane n'uwundi habamwe gusigana ingo tubane reka dufise ka emetre ariko akaratera ikibazo kandi turakwigwa ko mu rukundo nyagwa tujyama aho mumwe bari muri chat ziwiwe nashitse twavuye ku kazi sawa ureke kuzuramena amatwi wiriha wenyene ko urantweza
umengo uyiriha wenyene zareka mpindure poster Marezo nkora ko ivyo bigora ndira nishure message none agutwaye ikaya agutwaye iki hari ubwo bwinye busigaye ndabuhongora Imana y'isi n'ijuru Marezo uri ikigeragezo ko mashitani kubana nawe nari kubana n'imimu Marezo iyo misigati ndayivuna ate imiki tume twubahana turi hatwese imatera niwo wayiguze ni jewe bitanu watereyemwo gusa ubugomba vyime urazi yuko kuva utanguye kudeza ko amaguru ibihere bisigaye vyasaze ngaha none ibihere bivahe muri famiye wanyu ninde ubona asa n'igihere ego mwishwanje Marezo umviza twumvikana aya reka ndakubisa jama aha oya jama mahora buneke banza umvirize utaraye ngaha naje ngende oya we harare kugira ngo jeme ndishira umugore ibindi turabimenya mu nyuma garukanye amaguru nshanda yapfuna we harare rekana nibyo kandi ugatera induru iginyo rimwe ndarisigarana Arosheri vuga buke Marezo ego vuga buke oya nagahungu kagakozi kabanga mu rupange karankoroka murakoye amaguru amaguru ndiko ndivugana na nyoko komangatiye mama arazi yo mbaye jewe inimero za mama wazikuye kaguma kidoga ngo karashonje umuhungu nta kuntu ntagira ngo ndamuzumire agerageza kukwandarika kubera mu bana nawe ukabyihanganira uko nyene reka rero agere gukora amasuku yo mu rupangu ubuzima usangira rero harageze aha izo shuka wura zikuta zimeze nugushira kw'imihiro gusa wewe umesa kangahe nubwo ntomeza je sinukisha nka wewe urazi gini yashawe nuka Marezo kandi umara mari ukora ibintu nk'ivyo teka namwe n'inzu yavuze ngo uzokoropa wese je mu gitondo ni wishikiriwe inde wewe tugira iki tumesa bambe ukoropa toilette nkoropi wese ushaka ukoropi iyi nzu muyibanamwo nande Marezo kudashaka gukoropa inzu muyibanamwo nande we nuyibamwo umuntu yonone wese kurusha abandi ninde ngaha muri iyi nzu je nubwo nonona singeza kugeza nawe uzokoropa wowe wononye naje nkoropa wononye uraba uko ngana urabe ko nokonona naho ngana wewe like urabona yuko ubuzima bw'aba bantu butigera buhuza aha nubwo boza kutwishyuza amadeni aguma ari yayandi tuguma dutana kw'imyikomo ndaguhanura ntyumva ndakubwira ntibigenda iki like ukabona nyine kari kibazo ariko hari ikindi kintu nabonye burya ibi bintu bihera muri famiye iwanyu muri famiye iwanyu hari ukuntu uzosanga famiye z'ababosi na famiye z'abakene badashobora gusanga aho batuye aho baba ari ahantu hisa tuje muri famiye z'ababosi muri famiye z'ababosi uzokumva bariko barayaga ababosi babiri dufate nka Iva ngaha ariko arayaga na jewe ababosi gusa turiko turayaga Iva wa monke wawe abahe onke ari muri Canada ariko numvise ngo yagiye gutemberera shanga muri Belgique urumva baguma bari ahantu nkaho nanjye ngaca ndamwishyura nk'umuntu nyene dufise abantu bari hanze ati ni byiza vraiment nanjye muri Allemagne baraho numvise ariko barapanga gukora visite baje USA visa barayironse biroroshe baguma baraho reka tugende hariya muri quartier iwacu rero aho tuba twifitiye ubu mu matero koro mbe amakuru y'imyaka ni meza mbe Desiragereye arafunzwe amaze y'ameza ya atatu aziriki si inkoko y'umubanyi sinko aho ibi ndavyibagiye sana sawa nkubikire mbe kugira ayandi yongere no kuvuga Iva gusa ni ukwibariza urabibona biba bisaba yuko ubitabura nk'uko nyene hari ukuntu rero muriko murayaga na Desire
Desire wamubwiye ibyo mu mpimba mwahejeje nawe agaca kubaza mbe mwene wanyu mwe mutoyagereye ngo bakora mu Rutana akora iki sha mu Rutana ararima amatasha yaramwanse afatwa n'ingwara tambanda kare rero ingwara zimwoma inyuma buri munsi urumva twebwe hariya mu bakene nta munsi n'umwe uzokumva dushizemo izina diaspora yakiri ruguru tuguma twaje na ruguru Makamba iyo nyene niyo tuguma niyo hapfuye umuntu uzobibona ku radio barakunda kuja gutanga amatangazo yo kubika ababosi bagiye gutanga amatangazo yo kubika uzawumva ngo umushinga ntahe Salvatore umuryango w'uri niteka wo kubasaba muzoze kushikako umuryango uri muri Canada muratumiwe umuryango uri muri Europe muratumiwe hamwe n'abana baba muri Rohero nindi umuryango uri muri Rohero muratumiwe mubakene rero mubakene dufise strategy ziwacu turorosha ibintu tugerageza iyo tugiye gutanga amatangazo yo kubika ku radio ducopekemwe mu Canada tabaho kugira ngo natwe bumve yuko tuba dufise n'uri hanze urashitse ku radio rero umuryango wa Suzana turi n'iteka ryo gutumira umuryango wa Suzana uri mu Gatunguru turi n'iteka yo gutumira umuryango wa Suzana wajabutse hakurya y'amazi mu Gatumba aho reba bavuze Rusizi ntibibaze ngo bavuze ngo tahanze urabyumva turi n'iteka ryo gutumira ariko rero kugira ntibamaramare baravuga ati twitomboreze izina gusa none aronkeya arabyumva ku radio turi n'iteka ryo gutumira Egide umuryango wa Egide uri muri Canada iyo Canada ntayihari agapfa kuyishiramo kugira ngo amatangazo naze guhera bumva yuko Egide atigeze abaho urayibona Egide atigeze abaho rero ubu buzima bw'iwacu uzosanga ari ubuzima nyene bugusaba ko wiyoroshe atakindi pe awi ndumva awa iracakora ikintu kimera zingimatira dutahe fata hepfo inde uko niko twama tuzopfuku fata hepfo arakantu kamwe nibutse urazi ubana n'umugenzi rero mugapanga mape yo kuzana umwana idemu ahantu tugiziganuko kugira soke kibi kibazo idemu iba yamaze gushika yicaye nkonga reka nivugire idemu iba yicaye ngaha yamaze kwashika uyu ndagerageza kumwereka sinyare zose genda uzana isukari kwa botike harugaye genda usharize telefone ko bana ndeje uyu muyaga nkuba wagiye uyu muriro nushika neza muri sharijere uragerageza gusigura ibintu kugira akubise bikanka kora nimwumvikana urumva ariko rero strategy nabonye zanyuma ziborohera ucumutega nawe wundi mudemu ucumworohereza umaze kumworohereza umubwira ati twari matera iyo ntebe wihenduye isigaho aho uzopfuko kwe awi yes yari Marizoma connection agasore kari akompanye ndabakunda cyane thank you so much